kabisa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. This is for me. This is for me. Sabukuru nziza. Sabukuru nziza. Sabukuru nziza. Tule kata keke tule. Kata keke tule saboy. Kata keke. Yosera. Mama je numva nyene atana byinshi novuga ariko nibaza ko kubona Natasha ngenda abantu yaramfatiye rutemije rero razi ko mu muryango wacu atabantu bafata indege oya ibaze je nka cyenda yifata ego nta numwe ari kwayifata ariko je star boy Natasha charabikora ego aramfatira mpamurasi nakoresha amadolari gusa ari yarakoze kukunguruza nakoresha amadolari gusa yonyene kandi nk'umuntu urakora ku idolari kuvuga eka nta n'icyo ndabona yo ndabona n'ukuri sinokubwira ngo risuku mwumva yabonye hasi uyahonyora neme no honyora nkarengana jena nk'abantu bibeshe urumva ko atadolari azi no kubesha no honyora
Fungura bon appétit. Fungura. Amen, amen. Akomereka cyane. Tony wewe urafungura mu nyuma cameraman yihangane. So abakunzi ba Star TV urabona ko twamaze gushika muri hotel Quebec Direct Tanganyika. Tumeze neza cyane. Unaweza kunisaidia chumvi? Chumvi ya. Yeah. Ndi kumwe na mama wanje uno munsi novuga yuko yari yansabye ku munsi umwe ashaka kwicara kwa Natasha akamubona baramukanije bari bameze neza cyane. Uno munsi naje guhimbaza isabukuru yanje muri hotel Quebec Direct Tanganyika. Ariko tuko turafungura ku Natasha, tuko turanywa kwa Natasha. Ariko ndi kumwe na mama. Umuke kumva gute mama? Uraryoshe cyane. Kandi twakuze tujya imikeke muhira. Yego. Uri kubona umutama yagura imikeke myinshi akazana muhira. Cha papa yari umugabo kabisa. Yazana imikeke umuntu wese kajya umukeke. Hari abantu biga bajya imikeke bakuze mama. Yego. Abo kwe mutama yaragize icamara. Bana tuye. Gash barajya imikeke sana ho kabisa. Mutama kimeze neza. Ndimo ntudutera kondo. Ucabona mama? Utinya kondo? Uji ibiryo byo muri Quebec Direct kondo. Aho ucuvyibuha wumva gutumbuke koke. Uraryoshe cyane. Ndi kumwe na mama wanje wumva nishimiye cyane kubera ko buriya mama bavuga ati hakubura umuvyeyi ubura amafaranga ngo burinja ukarara inzara ukajya rimwe ku munsi cyangwa ukajya rimwe mu minsi ibiri. Ngiye rero umuvyeyi agihari nibyo gushima mw'abantu. No munsi turi muri hotel Quebec Direct Tanganyika. Novuga yuko je guhimbaza umunsi mukuru w'amavuko. Mama yamaze kuvivura kumukeke yoshe. Uraryoshe pe. Mwe muri korajya umukeke mutama twamusize muhera. Mumva gute? Arihangana. Arihangana? Sawa. Mungu wawe n'umusitari. Se wamuvyaye none. Ubu uracana bagakoma induru bakaja bavuga gute? Bakubonye. Abafana banje. Ivuge mama. Ibyo nyene babivuga. Mama nde? Mama Star Boy. Twarafashe indege kubera Natasha. Dusigaye kwambara neza kubera ko hari abantu bakunze ibikorwa byacu. Ariko ndabashimira mu makona mwanyibarutse. Ko mutanyibaruka simba ndi hano. N'ubuhanga. Oya kwe Bagize neza. Baragize neza ko Imana yarabaciyeho. Kavuga ati ni muvyara umuntu bita Star Boy. Kakugiyemo nta kimwe. Urajya nushaka wiyongere nushaka imikeke 200 ngaho kwa boss uraza kuyijya wowe uhaze urahagarika tarahaga uko byanditse Natasha yavuze ati bw'umujya numvise ko yakubwiye bw'umujya bibaze uzi ikintu kinangaza Natasha bamwita
izina ry'ikirundi ngenda banka Natasha nanje papa wanje yitwa Banziraho nciye numva ni ngenda banka mugabo aramukunda nubwo yise ngenda banka nanje rero papa wanje ntijyamukozeko nanje papa wumva ko yitwa Banziraho nciye urumva ngani bigeze bamuzira papa n'umuntu wa mbere mu gace abamwe abantu benshi bamukunda bakunda ubutwari bwiwe nimba mutabizi mwebwe muko murankwikira muri kano kanya papa n'umuntu wa mbere bamubwira ati banyumba 10 ntaniganira ibiti yani bakamubwira ati riwe baramutora banyumba 10 we ntitugutora kuya ko turazi ubutwari bwawe papa mimi nampenda sana respect papa akagatugira tese mu mazi aracyoshe umva mukeke gute mama uje kubona uracyoshe mukeke woke sizazi n'ibita ngo file maya ndaheza kabisa uracyoshe urabona ndakurungikira ifoto niko ndajya kwa Natasha yego sinari no munsi w'isi Kun so tukaba turahejeje kugira icyo bita ifunguro nziza ndi kumwe na mama yaza ko yahaze wahaze no umeze sawa umvise gute ifunguro zari zimeze sawa zimeze neza umukeke wari uryoshye nagiye kwa Natasha Natasha yatuzimanye yatwakiriye neza Imana imuhezagire kandi abandanye ashigikira umuhungu wanje ko uri namushimiye ndamushimiye cyane kabisa yego Imana wari umubona kuri telefone no ku mafoto turi ndege tugiye sinabwigere ndamubona imbona none namubonye ndamubonye ndimuhiriwe aranzimanye no kuryama ushaka kuryama nashaka ndaryama ariko sindyama ndataha kubwira uraba batonya banje yego kabisa je numva no gushimira nawe uko nabafashe umwanya duha ako kunywa bayizane ni bon anyway bagira bankorere yaneguriye gato la boss mama Africa Queen Africa urazi ko navutse itariki 14 munsi w'urukundo bakunze kuvuga Severant hajya ndafise urukundo ga mama ekora rufise rwose warakwamanye wavyaye urukundo turaza kubigarukako kumbure je muramvuga uko ndi abantu bakavuga ngo ndababesha kumbure wewe uraza kumvuga ukuntu nzi ubu bwose nakora uvuge bakora ubukuvuga yemwe mugabo wararikunda wari mugabo hagiye byacamwe akorazwa n'ize interna gusa yego wari interna nanci ubwenge mu bana bawe nije ndi wa mbere nanci wari ubwenge mugabo warakora amafuti kwishuri yego kwishuri ega niyo byatumye ngera ngaha mama warasimbura ariko urabona ko ari byatumye ngera aha warasimbura uko bakaguharamvwa ugakunda ariko urabona umuguruguru karise na nadubagura oya aragutumye mugabo ukamenya hari n'igihe mutamenye ko abantu b'umuvyeyi nkaca nzana uwundi wazana uwundi ni nawe abandi kubera tuba turi muri entena naha kubagora kubera turi Gitega mede yego merci beaucoup ubona mama wanje gute namuzanye kwa Rabos arashaje n'umuntu uko umuntu arenza 60 aracyarimo aha sawa mwakoze kutwakira muraza kundirimbira nyene ahubwo ingo hanga ngo hanga turahaguruka turi duhaguruke egera hanga wewe happy birthday to me kabisa
Cameraman imanzu yifate kwanza bayibone urabona rero muri Crebe Village hari ukuntu twebwe manzu menje ndayifatira hari ukuntu abandi batuzanira ibintu biri muri karto ariko ngaha baguhereza iyi bayita gute sahani bayita pied nyago yavuga trépied di camera trépied di Theodorite iyi ni trépied yanuze nya gato ni pied ni mukuguru kwa gato rero wow wazi gukore kwa anniversaire na Natasha kwe munafise urupangu rungana guca hago nivyo umuntu yanyubirije indege umuntu yamambye atisha ngaha winwereka mu bintu n'ubusi nazanye na mama cameraman tuko turaboneka ndabibutsa ko n'aba service zabo zirenze byari twahuriye mu Kirimba ariko bariko bakora amateka ndavuga ati kumbera boss no mu Kirimba bayageze muze mu ndirimbire rero hasi kugira hasi kabisa ameze neza uyu mwanya umunye nubwo mushaka mukambura kuri telefone ntacyo bitwaye kabisa. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. This is for me, this is for me. Sabukuru nziza, sabukuru nziza, sabukuru nziza, wewe tule kata keke tule, kata keke tule saboy, kata keke. Yosera ako mama kutambaje ko mfite sheri ndamufite mama ndamufise ariko ntiyashoboye kose sheri wa mbere ni wewe kwanza sheri wanje wa mbere ntabwo wavuze gushaka umukaza ndamufise mama nana aramuzi si umuzi mama naramweretse ifoto oya kandi rero turasangira namukweretse sinamukweretse mama vuga yego canke oya namukweretse sinamukweretse udatuma nyanka ngo sinakwerekanye oya mfise umwe gusa umaze kumwereka benshi atabara inge rero maze ntamike mama namwe dusangire si muri famille none ni bwa iyi niyo gato rero bitabo bamujya gukorera mu anniversaire muri Centre Ville ngaha muri Crebe Village hahari agafurusheti kugira manze ntamike mama tone gera twonye manza gutamika mama uko kose umva rero oya hari akantu ngire abandi batamika basheri babo n'umunwa je nzangira ntamike mama umusheri wa mbere nyine ariko sheri wa kabiri wihangane ziho je ntago nihakana abasheri ataza kunya nkagise mwiranda mu telefone ambwire ngoya mama unyamujuzi nawe unataka niangushe mama nataka niangushe pole aho cerekana ko iryoshe icara aho cerekana ko iryoshe mama ndagusohokanye tabisijanye kaka abona ko ari kwa Tony imaji iri kuboneka ariko reka ndagutamike gatonya basi amunteka mw'abantu mwega ibi byose twabigeze ko kubera mwebwe abandi munyegere none ko mwiruka ega no munsi uru n'urubanza rwanje nta ndaza kuronka impuzenyi ndaza kuronka amasaha aho uje turaguca Yeah. Thank you so much. Kera naho nsa nabi mugabo. Mugamaze gushika muri Crebe. Sigaye sa neza naho uvugisha ukuri.
sikusa. burya umuntu ari umukeke usa nabi rega burya umuntu asa neza bivanye n'ivyo yafunguye Abura amafaranga. si ukusa keze ku muntu afise amafaranga ashaka umuntu ayoboye igihugu asante burondera amafaranga ariko wibuke nayagiye umuceri wawe umuceri ngo ndamurira ushaka ba ingo nahingwa kugira nyene igero nini merci beaucoup Merci. So rero ni bimwe nariko ndavuga rero. Twe tumenyereye anniversaire zacu. Avenegera ari yabwira Tony ambone neza. Tony. Twe tumenyereye anniversaire zacu dutereka ku bikarton. Turabizi naho urya gufotora ama anniversaire. Hago muri Club Dira kurabibona. Bafisi boru tugira. Rero ushobora gukora anniversaire muri Club Dira ariko mu gihe ushaka ibintu vya VIP. Kubera ko ngaha hanye sinibaza yuko umuntu wese byo camuso iba ita pied di gâteau urabona ko merci beaucoup kuri Natasha Ngendabanka Queen Africa la boss umunyarukundo umunyakigonge byose nivyiwe byamuguye ko arambabarira nanje ndarekuriwe kurira kuri pied di gâteau canke bisaba ko nshira ku sahani kandi mama amutsina ribwa himbaza anniversaire turi kumwe kabisa kameramani ndazi ko akunda gato yaraza kuyijya so reka manze mfate umwanya manze shimire Natasha Ngendabanka Queen Africa kubera ko hari ibintu tugera ko kubera ko hari abantu babitugejeje ko ariko kandi manura abantu ni gukora cyane kubera ko iyo ukoze cyane abantu barabona uburyo uri kurakora abantu barabona kuri umukozi so jene baza ko naje guhura na Natasha abonye ko ndumukozi mwico giye kubera ko twahuye n'umukozi cya arakunda ibikorwa byanje uburyo ndabikora kubera ko abantu bose bakunda ibikorwa byacu nimwe namye vuga ati je Natasha si mama wanje sindi umwana wiwe nituvukana ariko yaranshigikiye amba hagufi nibaza ko nta muntu hari umuntu wegeza nkora surprise ntawe ariko Natasha Ngendabanka arabikoze nibivuze ko abandi atamafaranga mufise cyane atacu mufise mwankorera ahubwo mubuze umutima wo kugira iki wo kubikora rero wabikoze ni kubera ko afise umutima mwiza wo kubikora Imana imuhezagire cyane rero ikintu ngira amazima makumbure mama je ndashaka umvuke biography yanyu mvuga ati je umuntu ki muhungu wa Starboy n'umuntu ki ameze gute yakuze gute iki kumbura abantu bamenye biciye kuri we bidaciye kuri jewe kubera ko abantu ndiko nababwira jewe bava bumva ati ndiko ndababesha uzi gute muri rusange kuva mu bwana bwanje we wari umunyarukundo hadi wari Monsieur Jean mahoro y'Imana bane nawe papa mabuja je kungura ka anniversaire mweze neza ariko wawa cyane ni je umuhungu wanje uni mama wanje ni mama wanje merci beaucoup simeze gute mama ngabo wari umuguruguru wari umuntu nyene ukunda n'umupira umupira w'amaguru twarajana no gukora ugakora ugeze saa 3 ugacuca igikorwa ukurira hejuru ku giti kuvugira umupira kandi atabogona bahaye baravuga match ntariko ndayiraba atabantu bariko barakina nkumva inzigo mugabo ngakuraho nkabiheba kanezera ibyo uhawe urakora tugakuraho dutaha muhira kandi uruwa ntera eka nta nakimwe wari umwana w'urukundo wacu nyereka utugenegene ngakuraho ntwenga ntayi ncangamutse yego wari ukerebutse wanyereka ibintu byo gutwenza nyereka kubanezerewe ntwenga yego wari umunyamahoro iyo bishitse ubu mama ukabona ivyo nkora ubu ubifata gute canke
kera ntaratangura gukora bino wabona nzobiki bisanzwe wabona nzoba umwana ameze gute je nabona umenga woba numumenyesha makuru kera Imana ikirabikora wari umuntu ukurikirana ibintu ukaraba ibintu ukaza uvuga ibintu wabonye ido nido imvo n'imvano ukaza ubivuga uko vyagenze kabisa bisigura ko ico gihe waravuga ati umwana wanje azobiki azome mwenyemenyesha makuru no musi byaraciyemo ubu ciye ahantu baravuga ati mama Starboy yararenganye yego cyane tituramuraba umuhungu wawe yego cyane bagupostinga isahani bacha bakubwira ngo namye gufungura yego cyane ahurageze kwa Natasha kubera umuhungu wawe urabibona hageze kwa Natasha kabisa deje gusangira gato warakoze kunyibaruka mama nukuri warakoze ikintu gikomeye cyane Imana iguhezagire ariko kandi je umuhungu wawe sinzoguhombera kabisa nakweretse sheri kare tubwira tuze ngaha uba ni kumushira mu nzu kabisa ndongore yego tuzakorera ubukwe hano vuba hanyene muri Club de Lac vuba sheri suvyumva ra mama je numva nyene atara byinshi novuga ariko nibaza ko kubona Natasha Ngendabanka yaramfatiye gutemishire urazi ko mu muryango wacu atabantu bafata indege oya ibaze je nkace ndayifata yego nta numwe yari bwayifata ariko je Starboy Natasha carabikora yego aramfatira mama urasi ko nakoresha amadolari gusa hari yarakoze kukunguruza nakoresha amadolari gusa yonyene kandi nk'umuntu urakora ku idolari kuvuga reka nta n'icyo ndabona ndabona n'ukuri sinokubwira ngo risuku mwumva yabonye hasi ngo yahonyora neme no honyora nkarengana jena nk'abantu bibeshera urumva mama ko atadolari asi no kubesha no honyora mama idolari risuku nonaho ndagakwereke bazi gusa sina nagapapuro kaje ni gatonya ka abari rinini nkajya amahera y'amarundi nkora ndatubona kunzira nkiba utu duto gusa bisaba abari manini yoyo basaka nagapapuro gasanzwe bakoze ntayo ndabona uzayabona jewe amadolari nzosubira gukora ko nzogutamwo basuyabiki mugani bayabika kuntu zenya kumwe mubika amafaranga oya bafundika ku mutwe oya bayabika neza kaguma agorora mama vuga hamwe n'umuhungu yitwa Chevara akunda gutukana ava imboza nawe muva hamwe akunda gutukana akunda gutuka abaririmbyi adanaza amashugwe Chevara niko bamwita Joel mama nuna baririmbyi zo mu Burundi ni bande apari Natasha uramuzi urumva ko ari umuvyeyi Kiriku Diwani Kiriku ngo hanihe yoca kuyica na Diwani ntabana Melanini boy Melanini urumva ko bakuzi ho runyagiriza ngo ndakwanga sindakwanga urumva ko na mama kuzi arakurikirana imiziki yawe burya anya hantu nakuye iyo inspiration yo kukubwira ukore nuko nzi ko mama gukunda rero mbashaka ukora ibikorwa byiza mama abandanya gushigikira kuraba so mama je warakoze ko nyebaruka gusa rakarimbo bavuga ati urarimba mu rya gatatu ndirimba mu rya kane urasha twagiye urashaje rondera umugore urashaje rondera umugore tuvuga mu Kiswahili tafuta bibi unazeeka tafuta bibi unazeeka tafuta bibi unazeeka tafuta bibi ndagufise yasigaye ko tukora mariage muri kano kanya ni giki wosaba cyane wosabira Natasha Ngendabanka yatumye twicara hano umunsi udasanzwe kuri jewe ndetse no muvyeyi urazi ko warumbira kushaka kumubona no musi mwaramukanije uramuhana yambi harantu bifuza guha yambi Natasha ariko je mama wanje no munsi nagiye ko nayahaye yambi Natasha urumva nabiryoherewe cyane kubera ko mama nari nabimusezera neza ko nzoyimukorera mubone kabisa baramukanye kubera ko yaravuga ati umuntu akorera ikiza umwana wanje siwe yamuvyaye ntibavukana si mutonya wiwe n'umuntu ki ninde naho no bafite umutima mwiza kandi kugira amafaranga siko kugira umutima mwiza so mama ni giki wosaba mabuja canke Natasha Ngendabanka yatumye twicara hano Natasha Ngendabanka tuduze ije mama Natasha Ngendabanka wahaze kujyo nivyo ridasohoka
maze yafunguriye cyane zimanye cyane nenda musabira kugwiza ibyo azoza araha imfubyi n'abapfaka aronke byinshi Imana ibimu n'abakene bose baronke Imana ikomeze kubimuha ikomeze kubimwongerera uri umusengera mama naro w'imari saze yongere agabure za mfubyi n'abapfaka yamagaburira ko ngiye kuja ndamusabira uri umusengera urabimbye ibaze mama wanje ngo azasengera ngo ndongore wakeneye umukazana vuba azoboneka mama ntufise ikibazo ni bukebuke ibintu byose n'umupango mama ibintu byose ni kubitegura ukavuga ati reka ndabitegure bino bintu izobe nabiteguye siko none urabona kuko Natasha bakundana n'abaserveze abaservere abantu bizi kandi bafise urukundo aho ukuntu banyifurije isabukuru nziza bifurije umuhungu wa isabukuru nziza navutse ku munsi w'uba bakundana munsi w'urukundo nagize urukundo na mama wanje afise urukundo rudasanzwe mama ndabakunda abavyeyi banje uradukunda cyane mama wanje na papa wanje ibera isororezo niho navukiye nubwo naje kurondera ubuzima hano nyene hagati mu gisagara mu muji kumbure dushobore kubaho nibaza ko ndose niyo nkuye kwa Natasha kigira 10 cyese ndagitwara kwa pasteur ndagitwara kwa mama na papa niyo ntwari kigira 10 cyanje kandi imbere y'Imana irashimira kubera kwivuga ati kigira 10 wahaye ko abavyeyi bawe rero kuba tugifise abavyeyi n'ibintu byo kwishimira kuba dufise mama na papa n'ibintu byo kwishimira nawe utabafise umenye yuko Imana muri kano kanya niyo muvyeyi wawe nimutagira mama na papa umenye ko Imana ariyo papa ariyo mama kuko natwe ngaha Imana ni papa wacu Imana ndetse ni mama wacu mama hari mbugera kutaho uje kuraba batonya banje karaketse wavuye muri rondere none barondera ibyo bafungura canke mutonya wanje akora bikora yabirondera mama star boy sawa yo ko biri kose rero mwese mudukurikirana jewe numva no ushima mwebwe mwese mwangize je kuri Star TV kumva ko na mama ashima cyane turi muri Hotel Club de Lac Tanganyika hotel nziza cyane hotel ya mbere mu Burundi nziza hotel ya mbere niyo habaye ibikorwa mu Kirimba hariya muri Palais Presidentiel ivyo kurya vyamabiva ngaha muri buka n'igihe twari muri biriya bikorwa mu Kirimba ivyo kurya vyava ngaha bisigura ko uyu mwanya meje gufungura ivyo kurya vya mbere biryoshe mu Burundi ndi kumwe na mama wanje so mama yishimye ameze neza nanjye ndishimye behind camera turi kumwe na Totodo videography ndanashimira na manager wa Natasha Ngendabanga kubera ko numwe mu bantu novuga yuko bambwira uburyo nkora kugira ibintu bigende neza cyane so rero umuntu akubwira uburyo ukora kugira ibintu bigende neza cyane uzo kwamumushimira ntuzobinjyaje ntuzomujyaje si byiza so umuntu rero kugira ati kora guca bikagenda neza uzomushimire cyane so reka ndabashimire cyane mama ngiye kumurunda kugira aje kuraba batonya banje arabe na papa kubera ko nifo papa apate mahaba si ndio papa nyine aronka mahaba yadanje si ndio papa wihangane ko ntashoboye gushika hano zo gutwara handi ntacyo canke dupanga umunsi ndakuzane ngaha nyine dusangire ntacyo bitwaye Imana ibahezagire isabukuru nziza kuri jewe mwebwe mwese mwabanye nanje ndabakunda cyane respect merci beaucoup Natasha Ngendabanga Queen Africa umwanya tuvugana nkabandi mu bwami bwa Natasha Ngendabanga Natasha Burundi uyu mwanya novuga ko mu bartiste dufise abarundi bazi kurinda brand Natasha Ngendabanga ushobora kuza no muri Club de Lac ntumubone ugakubita ukwezi kose uza muri Club de Lac ntumubone bisigura ko arazi ivyarimo arazi ivyarimo kabisa Imana ibahezagire thank you so much